nawe je ni kuba je natogya mariage kubera birabura urumva donc disons je nawe par exemple nyene kubera urazi ko kubera ntabwo birashitse nyene birashitse par accident bon non la chute gira accident nyene bon okay nivyo nabaho okay dufatira ce exemple basi je nawe turagize imizini birashitse ukubonye uratanze ugo ruhusha mu cyusanga umwana sigwa wawe ariko yamaze gukobesha yuko umwana ari gwa wovye twitwaramo gute kuko sinovyizera na gato nyane tusanga umwana asanga ba uranka amaguru yanje akubona uyu avyaye umwana rugora rugufi ufite amaguru agururuse je papa wiwe ndumwana muremure ufite amaguru apinze urumva n'ibintu bitabaho ugasanga avyaye umwana nka komanda imagine yo maniga bo jana ahubwo mubwira yo kokota je vais ndashaka guhanura abantu bose ava yuko mugira mariage cyangwa ava yuko ugira ikintu cyose n'umuntu fait commencer kumenyerana musohokane pendant quelques semaines umenye défaut ziwe quelques ans umenye défaut ziwe umenye nawe umumenye indani kuko ni wishinge tugusohokana urumva vya bindi oya maka mariage sanga mariage irageze utamuzi uratanga kwiruka wonye ariko abo maka mariage cyane je vais dire maka mariage genre uratahura nawe ce que je vais dire uratahura muri abantu bakuze urumva tuzovyara maka mariage igeze ushaka dusoga imyaka n'imyaka utanzi ntakuzi ushaka tugeze mu nzu birase kusiporta uravuze ye uyu muhungu reka umugozi afise araretse reka mukhaba yesi shobora gusiporta arashobora kwica umuntu ugasanga ubona stress kuri inkono yangaye yo ubiriza basi ubiriza oya haro faranga oya basi katika kujya gukora stress basi tunanga ngaho basi cyo novuga muri mariage kukakangu basi oya birashize uno munsi atumeyona Gagatinya birashije je ndamukuye utumere iwabo kiwe cyo beje Bonjour mesdames et messieurs, le fan de music industry, this is Nasser TV, the one of the best for this industry. Rabidi kuri makuru kumwe na Benny byande kamani Arkeni. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurukira Imana, hama dusubira dukengurukira nabwo yakunzi ba Nasser TV. Yes, uno munsi rero ndafitiye surprise novuga yuko muza kumenya byinshi kandi si ibintu mwari mwiteze, ariko reka mpe akanya novuga yes novuga ku buryo bw'iwanje ndi kumwe na Stacy the Queen, novuga ku bamfu bw'iwanje ndi kumwe na La Vache Original, l'homme qui traverse la mer sans bateau. Kumbere ashaka kubabwira igituma twicaye hano La Vache ndagwaye jambo bro. Yego. Salut à tous et à toutes. Bon, comme d'hab murabizi muranzi jewe Alvin Smith l'homme qui traverse la mer Mukhama muramuzi Benny muramuzi Stacy bivanye nibi twage turakora byinshi tukira aba jeune mugabo wo kandi turagaruse ushasha murana ko Benny wasigaye yambara neza ubya nawe yasigaye asakayobe yasigaye kamukorogo je nanje mukorogira ndembeje murabona yuko nyine tarabaye changement donc ntitumeze nka kujya kuntu tumeze kera muri za débat twagira muri Mukhama team donc nkuko vyamye abantu benshi baratkomya amaruru abandi barataka baravuga dushaka yuko musubira gukorana turamukunda Stacy nawe irabura dushaka yuko musubira gukorana urumva rero n'amavuta cyo tuvuga sha uya dusafana benshi foko tujya ahantu hamwe kandi dusubire dukore kuko hagiye burya iyo turiko turakora kuvuga ngo turikorera twebwe tuko dushaka kuryohera abafana bacu abantu badukunda kandi tubahanura rero urumva ntidushobora guhagarika kubaryohera Yes kumbere kadume na kajyo novuga Stacy the Queen nyene kumbere agirisha babwiye Stacy kumbere Alvin yo cyane bongira arantangure ntituranatangura gusa nana abemereye ndavyibaza twabibabwiye ko ya ije twakoranye byose ugatungakana inyuma cyane natigise sana kituma Stacy ari umwana mwiza urumva yaguma proposa nkaguma ndamukasa mugabo mu monopozi akagumaza cyo ndarabura urusto none umva bavuga burya iyo umuntu avyibushe ntasiga bafise urumva umustoje yewe je ndabukasa mugabo akasa kumufasha mugana cemvuga turekana agenda mufashe vraiment kabisa kandi tuje hamwe urumva igihe twavana success yose yacihera aravuga ngo twebwe nahatazoba hari twe tuzokina twenyene nagenda rabe oya Alvin mvage yitwe turabwira abafana basiri bareke bari bacitse intege muri make yego urumva ko nagize
ariko ariko nashizemo umwete kugira ugaruke basi yego mugabo kuba barasuko n'abantu bose bagiye kumwandikira Alvin tigaruka vraiment mwarakoze ariko yabumviye yego uri wabandi ushwanye gato n'umukopa w'ikitabo kuvuga niki namuguriye ni boka niki nashaka gende ndavuga ko azora nganje ko nako twavanye gato twatavuga nagende nakaretse kuri kwimana tekereza ndavyibushe nkuko vyibushe we bashinda basabye umva ko atakakuntuka nturanatangura gusa reka tumubwire ati merci cyane ko yatwumvi uraryohewe nawe Bendi vraiment ndaryohewe cyane ko umuryango wasikana kwikoranya la famille c'est toujours la famille Ujya umwana arashobora kwigumura akavuga genda agiye gupanga genda ndomose mugaba amaherezo izira ni muhira donc ure twaswika ni guhura on est toujours une famille quoi yes kumbere twahinduye gusinzu nandi famille ashari yindi nye simyo la vache originale cyakuzana ibinyobwa okay deba ino musi rero nkuko mubizi turatu ego même si twatwenza tugira iki mugaho tubadushiramo n'akaruko guhanura murabizi muri mukhama rero deba ino musi tushaka kuvuga ati bishise Warazi ko hari abantu bakundana imyaka n'imyaka basanga arageze etape bagira mariage. Bamaze kugira mariage urumva baba bakundanye cyane Beni. Kabisa ya. Bamaze kugira mariage ugasanga muri bo umukobwa cyangwa umuhungu hari umwe atavyara. Hagati yabo babiri. Hagati yabo babiri hari umwe atavyara. Mugabo barakundana cyane. Rero mudaskala byogenda gute? Antuka jeyo ndashobora kuvuga muri kote y'umuhungu. C'était sinaga cavuga kote y'umukobwa. Est-ce que umuhungu yoreka umukobwa akaja kurondera umwana ailleurs? Cyangwa umukobwa arashobora kureka umuhungu akaja kurondera umwana ailleurs. Ahama bakagumana cyangwa bazotandukana. Donc cyinshi ushaka kutuvuga. Yes, Stacy hagaze ku ruhande rw'umukobwa kumbere la vache na ku ruhande rw'umuhungu. Mbega byogenda gute mbega Stacy yerekana uvuga umuhungu waba bari kumwe kuja kurondera umuntu uvuga umwana handi kuja kuvyarana n'undi muntu kumbere batigeze bubakana Alvin yokomera kemera ati umugore wanje tigende gendora umwana hanze ko tutaronse amahigwe yo kuronka Alvin aravyanze tutaratagora yes kumbere Stacy ndakunda arashaka kuvuga kuri kurande gwe je ku ruhande rwanje no kurumaze kubibona twege abagore kenshi usanga tuvyemera ni abagabo sasi probleme kwa hapo turavyumva aho no haba ari probleme twe turavyemera tumva urashobora kwemera umugabo waje kurondera umwana handi kuvyara n'undi muntu batari mu gihe mbona ko ari ingorane nkabona turakundana neza nkabona ko ufise ikibazo cyo kutavyara ariko nkabona ni je fise probleme kandi nta ngorane ari turacikundanira bien ndatugenda urondera umwana mugado nshoko mvuga ati ntashobora kumpeba pour du bon ngo agende biki ndashaka kumwemera ati gendera ndera umwana ariko tugume tugize iki tubana mu nzu n'amahoro kuko ivyo ni ibintu bituma umwanya wose usanga ata munezero hari mu nzu murakundana mukako mwiyumviriye ko ata mwana hari ugasanga kirabaye ikibazo none n'abakobwa okay wo muhungu urashaka kumwemerera burya hama wewe iyo umuhungu wawe atavyara wewe akakubwira yuko uje kumurondera hanze ubyo batamuguze umutipe wanje ambwiye kumurondera hanze uje kurondera hanze ari umutipe wagwaye muri uwo mwanya nitwe tuvyumvikana uko byumva nitwe tuvyumvikana iyo niyo ngara riri kuri mwebwe mwe n'umudashaka kuvuga mwirabura ariko mumeze bibaza yuko jewe no kure kuje kuribwa ahandi hantu uko nsubira mu nzu ico kibagiye ico umenya cyo nimba utavyara non moi je te dis franchement jewe onyine umenye même des millions wana natanzi wanyu bashobora kuyasubiza même imyaka twamaranye ndiko natakaza umwanya wawe nzi ko utavyara mona uyisubiza no kwitwarira ikindi naco ico umenya cyo wewe ntoguma mu muzanye kuza za toilette ngumugirasiyo umva ingorana hiri Beni urayumva none mona mugabo ni Alvin akavuga mviwe iyo umuntu uteye igiti umara umwanya n'imisi uriko akivomera uriko akivomera amugacora kirakuze ukabona kikura mugabo nta mafuyo kirazana uri basa yuko je no guma n'umwanya ngo ngize sino tumwanya ngo je ngomba ndakivomera no cyo ndagikatagura ahubwo n'imizi nkayirando nkavuga ura iyo rero niyo ngorane irinde kuri abo bagabo uravyumva niyo ngorane kuri abo bagabo ntashaka kuvuga ati ikino cyose ni kumvikana
twuvyumvikanye hagati tukavuga ati ndavyumvikanye n'umugabo wanje turavyumvikanye ego turakundana kuko ari akantu gatoye gatuma atamahoro mufise monami ku muhungu biroroshe je ndashobora kuja kurondera umuntu hanze c'est tout à fait normal mugabo nta mugabo none gute muvuga ko ku muhungu vyoroshe gute ku muhungu vyoroshe ko ku mukobwa bitoroshe jewe umugore wanje aje kuribwa hanze nyene mbone nyene ikijama nyene canke kije mu nzu yaje si makaje mu nzu yawe be oh ya je m'en fous umviriza ko je nobona iki no kuri kwimana muga kubikurikiranye nyenzi byaravuga ko aravuga biragoye Stacy kwemera gute bigoye biragoye kwemera kuvuga ati umugore wanje arasohotse yagiye kubyara hanze canke umugabo wanje arasohotse yagiye kubyara hanze ariko mu mwanya mwese mukundana ariko mukaba mubuze ikintu kimwe ico nye kizotuma mugira iki mugabo Stacy wavuze ko ikintu kimwe kuma kibabuza amahoro rero umwanya umva kuko ni nka kujya nyuma vuga ati kuvyara naranze ntaba type ugasanga umugabo n'umugore kugira ati mu kuvyara ndakugira gute kuvyumvikana ari abana babiri kuko nazo kuvyara ngo bavyare wowe n'ingene wirabura ko gota dans 2 secondes urava gutira kwa muganga ndabona umugore warafise ikibazo n'iyobyara aho nyene no kwa muganga urumva ucuguma cyo takubwira umviriza je prends tes bagages à la maison cyangwa kuzanira aho yaguhanura mvuga ati ngo kubwira abandi sindi ko ndahanura hera nta jewe utavyara jewe merci ya ewe ko nabura nyene urujama nyene ukambwira ngo ye umugore gute umugore wa ni hari ndamukeneye ndakeneye kubona umwana wanje yes ariko urumva ko bigoye Stacy ibyo Alvin ariko aravuga biragoye twese ntituba tubishaka kuvuga ngo tugiye kuvyara hanze canke siko twabishatse kuvuga ngo bitwanyire kubyara umve ko no ku bagabo ari nzavuga ko bitokunda no ku bagabo twoca tugira gute tuvuge ati twoca tubafata nabi ko tuvuga ati ntibabyara none Alvin kuri uruhande rwa Stacy aravuga yuko ngo arashobora kuguha uburenganzira ukaja kurondera umwana hanze bo ku bahungu birasanzwe n'uwelelezo gute bisanzwe amatwebwe wewe uvyanse je ndashobora kwitwara nkavuga okay visa j'ai le droit c'est moi l'homme n'antije nawe benda kubaza Alvin wano ucitinga umutipa acitinga n'umudemo yacitinga kuravyumva jewe umudemo wanje ngo aracitinga no bavunagura mwese bari no ndaguhaye basakarorero nshatse kukubwira ko naho uvuze ngo uri umuhungu ntushobora gukora byose yishakira kwijyanye ushoboye n'umukobwa yashaka gukora mon ami ngira vyemera mon ami black tumvikana tumvikana beni basiwe batonaje wewe jewe ku ruhande rw'iwanje ndi umuhungu je noshimya kwa adopta kuja kurondera umwana tusi tutazi abavyeyi biwe hama wewe ukomeye neza na neza ukomeye ushobora umwanya Benisho tuvyanse twese niko ko ninyana nakugiye kumvikana hagati mwe babi avuze ati Jesse cyangwa kagore kande ko gasoka hanze kujya n'undi mugabo ariko ico Alvin avuze niki tukunze kumana numvuga mu ngo nyinshi ku ruhande rw'umuhungu afise ikibazo ku ruhande rw'umuhungu afise ikibazo birakunze kuzana ikibazo ko umuhungu yore kuri umugore waje kuri famille yo inovuga wakiva kuzinga wararozwe kwaho ikibazo biragoye ko yavuze ko bigoye ko amurekurira ariko umugabo twitukumva umengo biroroshe ukuravyumva cyane wenyene hari igihe wenyene nasohoka ukagenda ugasanga yavyaye hanze tarakinyuzi ukuravyumva bitagize iki atanuruhusha by'umugore ukumva ngo kanaka ngo umugabo wafisi ngo afise umwana hanze wowe wamana gahinda mu nzu aho ugasanga asohokana abandi bana nyene abana bundi umugore hanze ariko we mubana mu nzu wamana gahinda misi yose ingorane ucugira uri umugore n'ingorane zawe amaze kumenya kutavyara utigeze kugira gahinda nyene umwana araryoshe Ben kubona umwana ari ngaho nyene biraryoshe no kumubona wadoshe wazanye cyana umwana nyine wazanye umwana wari we wese kaniziye ko ushobora kuvyara uwanje mona me ahubwo no kugira ati reka ngene ndondere urukobwa nterinda aba ni gwavyara tuzana umwana mbwa byitwe yuko ari amaraso yawe afara ngo jewe nce nifisha none ushaka none turondera uwundi uhanze ivyemerere ushobora kwemera ko nawe turondera uwundi umwana nziko nkome nanje nzanye wiwanje hazobara amaraso yanje nzanye wiwanje wiwawe nyine kunjira muzu yanje amaraso yiwawe gutestesi donc mvuye kungiye kuvyara kundi umugabo bagiye gupima umwana barabona bagapima ADN y'umugore n'umwana non genre elle veut dire ko ashaka kuja kundi mugabo twavyarana nagira amaraso ya vrai abava ku mugabo y'umwana
kuva umugabo ariko n'umwana wiwanje mba naronkeje mba nakuye mu nda ko byumva ati ko ari umwana wiwanje so ndagira urya rukundo kumuvyeyi none kawaida ADN y'umwana ikura kwase cyangwa ikura kwa mama we hariho hose twese twese umvirize nawe bari kwase Beni nawe bari kwase ariko umwana no uvuga ngo nikora ngo amaraso yase uri umuvyeyi ngo ucigira iki sivyo sisi jewe yagiyewe cyenda kuna gucisha ibintu nyene bikorosha ibintu burya abantu barutana sivyo none ibintu ndaje urashobora kwitorera ukavuga jewe ndamukunda nta kibazo tuzobana uko nyene dufane neza cyane tuje gutora umwana muri Ferland tumurere tranquille bitwafa imariza cyasigarani atasigafuye okay merci beaucoup ngaho pour moi suko moi ça marche pas mugabo Alvin sikuri wenyene ariko ivyo onye uravyumva none umugabo yarose umugore wakaje bidashoboka kwiki nayo bidashoboka byara gacamubwira yo rero porto bye kogota n'umuryango wanashima ari umugabo usanga umugore bimugirira ikibazo famille yeye niza gusoreka vuga sohoka niba wararuze umwana wacu niba waramuroze mukure gutyo bintu famille usanga zifise imyuka mibi none ico kibazo kugira ariko ifamille itahura kandi ibizi iyi ni ngorane birashika irabitahura bonye bana nagufasha kuja kurondera n'abana no fa kugira ati genda utora umwana muri Ferland utora umwana wowe wakunze utora ubwo nko kamufiringa bon ntavyo ndacamo umugabo iyo utoye umwana uyo wadopse umwana uramufiringa nyine ko ari uwawe yego nje ndashaka kubona n'umwana yanyaye umwana w'umuntu ariko aratembereza nkumva ndamukunze ariko si bose bameze uko nyeste siyo kumva yuko umwana ni nkuko rero nuko Alvin karavuga ku ruhande rwe si bose bameze nka Alvin bon je ku ruhande rwanje sinobabesha uri umugore wanje nawe twakundanye des années tukagira mariage amatushise mu nzu tugashaka kurondoka tugasanga ufise ikibazo cyo kurondoka n'umugore wanje antuka ndibaza la réponse yatahurize la réponse est claire muhira soit uremera ko nja kuvyara hanze mugabo je sinokwemera ko nja kuvyara hanze kubera sinovyemera yuko wowe umbwira ngo nje kuvyara hanze kubera ndazi kufise umutima aragukunda urafise umutima urankunda kandi naje naragukunda bon ndagukunda izoke ndagukunda mugabo urafise problème wowe vyara hanze ivya bindi nyene nawe uzoja kubikora hanze zoba nzi yuko ndiko ndacitinga you know uhemukira umugore wa sino varia kujya uwundi mwana ama ngo ndagutahireko ama ndakubwire bana je kwi wa mukobwa rero aho no muswaryamanye yego ndibaza ko umunsi yatwaye inda amubwire ngo indagize imiza ngaho ngo wumva ngo stesi ubu arababara rero purtone forero bwira rero ndakorohereza cyo ndakubwira be shaje buya twarakundanye imyaka myinshi mugabo burya rero Imana yavuze ifoko turondoka Imana yavuze ko turondoka bidakunda umugore bikunanira sino wafise ingufu zo kuvyara amahunda zifisha ubusa kuyo mwana wanje abo bana ndikunda bika ari gihe usanga babaye ba president bande ari gihe usanga bakusigira halvi rero sino bafisha ubusa kandi abasohora rero urashaka kwigwaza cyangwa ukarondera undi mugwazanye antuka sinaza yuko twubana ngo je nsohoke hanze kurarana n'abandi hama mu gihe telefone wihehe naraye kwa kanaka kubera vyara ko kwimva amahoro nagisino kwimva amahoro je no kugira atocho toshogira divorce kurondera undi mugabo ku ruhande rw'umugabo kenshi bikunze yakunze gushika cyane Stacey ku ruhande rw'umukobwa nawe ucugira gute urumva ko we ariko aravuga ko iyo camwe wo kwemera ukadivorsa yakubwiye ivyo nakubwiye Benino ndabisubiyemo ivyo bintu ni hagati y'abantu aba none ko ushobora gusiporta yuko je ndakusanya ko undi mukobwa namugucishe kuku tuje muri shamba urinda kumucisha ko mu nzu utomutwarira hiyo nyene mukabihereza none ko wavyemeye ko wavyemeye ndamutware hiyo nyene ni mutima wabona ko utomubona no mu maso aho bizo kubara ariko nyene wa munezero namba bivyo bintu bitakunda nawe umunezero rero ucukiya divorce muje kwibana hama urondera ubuzima bwawe uriza kaza mu ntahure neza navuze ko namba Alvin muri cyo gihe atashobora kuvuga ati anyemere kuja kuvyara hanze canke je ndamwemere kuja kuvyara hanze kurondera umwana muri Ferland canke tukaba kuko rababaye uko nyene yes kumbe rababaye uko nyene ndabizi kandi ndabazi bamwe babaye uko nyene kandi mu nyuma Imana ikarabahezagira ugasanga bon je saje
nawe nk'ubu je niko yaje natugiye mariage kubera birabura urumva donc disons je nawe par exemple nyene kubera urazi ko kubera ntamvuga birashitse nyene birashitse par accident bon non Alvin arabuze uko abivuga arabona ko bidashira gukunda we nawe ndamufise bo dufate basi ni bundi buzima Alvin yabayemo nawe ntafise umugore sinutwara urira basi okay dufate basi nyene kugira accident nyene bon okay nivyo nabaho okay dufate basi exemple basi je nawe turagize imizini none Stacy hama wewe tugasanga wewe uravyara je sinvyara nje ndavyara wewe urashaka kuvyara je sinvyara bon hama turakundana cyane antu je ndibaza je nyine nokubwira kuko ndazi yuko ku mutima wawe umuvuga jewe antukanda kintu umwana nukuri man je ndazi ku mutima wiwe ugumavuga ati je ndakeneye umwana je ndakumurane no mubwira yuko genda urondera umwana hanze mu bwabo turashaka kudivorce kugisha gusiporta urashaka kumurengaza ukumubwa burengaza byo kurondera umwana ahandi ariko n'Imana irabibona yuko twakundana mugabo ko iyo ngorane nitwogumana kutugumanye nubabara cyane niyo dushanga umuntu yiyahuye no kwiyahuye avuze ko ashobora kumurusha ko twavanye karuguha ashobora kukwankira ariko akakwemera ariko mwavanye kubwira Stacy ndagukunda mugabo sino nako utashaka kwihangara uvuga ati Imana yabaho nta kimuga gishaka kiba cicaye imyaka ingahe ego ndazi mugabo na wewe uzura cogyoga mugabo ciye no gumafika kantu nyene nta kimuga ariko rimvira birebire firinga nyene neza azoguma ncitinga agikwiraje kurakora nk'abandi bana ndazi fende fitozovuga cyenda yes mbe urazi yuko kenshi aguma avuga cyo gumango ashaka kuja inyuma umugore mu nyuma kwa nibyo hariho n'abakobwa ibyo naho nahagaraye cyane ni hagati y'abantu babiri hari abagore bavuga ati je ndarushe akagucamo akaja kurondera umuntu ashaka kubyarana hanze akacaza akakubwira ko ari kwa hama akaca garuka kandi wawe byakunze niyo mpamvu twashaka kuba ahantu twabwira ati mufumu byumvikana muri abantu babiri ni nko kuvuga ati uragiye kwatura icaha imbere ya pastori pastor akabwira ati fata gahunda kanaka kora uko mukavyumvikana muri babiri ukayemubarira n'amakubwira ati uko nyine kwa Alvin ondoka naho gati tugumane kunyerera Alvin birashitse ukonyura uratanze ugo ruhusha hamuci usanga umwana sigwa wawe ariko yaramaze kukubesha yuko umwana ari gwa wovye twitwaramo gute urumva rero akoyombesha antwara jewe maze kumenya yuko ufise iyo ngorane hama akanzanirinda avuga ngo vyakuze sishobora gushoka ndavyemera ni hahandi tworindira ukavyara umwana agifise n'umunsi umwe tukajya gupima amaraso ugaca usanga umwana asana cameraman kuko urazi gituma kuko sinovyizera na gato niyo usanga umwana asanga ba problem uranka amaguru yanje akubona uyu avyaye umwana rugwana rugufi ufise amaguru agururusi je papa wiwe ndumwana muri ufise amaguru apinze urumva n'ibintu bitabaho ugasanga avyaye umwana nka komanda imagine yo maniga bo jana ahubwo mubwira yo kokota urumva n'ibintu bitabaho donc sasa icyo cyatsi kuvuga ku bantu bari ko barumva ideba yacu je sina nimba navuze yuko no mwirukana umugore wanje sivuga ngo yuko je navuze kuri jewe ujya abantu washaka gufata decision wewe ama commentaire hari ngaho wewe uri umukobwa usanga umugabo wawe ntavyara bikora gute andika muri commentaire uri umuhungu ukagira mariage n'umugore wawe usanga umugore wawe ntavyara ubigenza gute andika muri commentaire donc umwe wese yandike ico abona yuko yokora muri iyo mwanya turakene ama commentaire yanyu nyene nuzo kuraba amareponse tuza kuraba koti y'abantu begamiye yes kumbe ariko ko gukunda gushika cyane Alvin ara nuvuga ari abajene baca bavyitwaza bagaca batanga ngo nuvuga gushurashura kirikare kugira ngo kugira ngo arabe ngo ntazagira hazo n'ivyo bibazo kuwapima bavyo gupima agenda gupima rero kubabyara wangare kama yenye yamo hayamo kandi Alvin amaze gupima Wai, je ndafise umwana naje umugore wanje. Umurabizi umugore wanje. None se saramaze gupima. Umugore wanje yamaze kubyara. Je nta musherifisi ukavyumva. Yuko umugore wanje abyara ko afise umwana na gisiyo resate yuko mbyara. Ko nawe urafise umwana. Ngaye abari gikoba from nowhere nka Stacy nabyara. Twara ko banzi urashobora kwegera nasanga ni byara ugasanga
n'amamiliyoni yanje nagiye gutanga ku nkwano ahereye busaro fast ndagura umuduga cyangwa ndagura urugo nayo tuvuganye kuri Galvin bisito karongora Stacy umutangira inkwano muyanga very sure Stacy Benny ndamurongo very sure karamuneza utagira nk'inkwano ubona Stacy kuri inkwano yanga yo umuriza basi umuriza hari amafaranga oye bashobora ati kujya gukora Stacy basi tunanga ngaho basi kukakangu basi oya birashize alvino musi ati mweona Stacy igabitinya birashize jewe ndamukuye utumere iwabo kiwe cyo beje utankoye wewe je sinogukwa ariko nawe no uvuga nyenda guterera nyene nkavuga nyene hakaze contribution mugabo urumva kakaze kifana toi qui va le faire parce que oh là là umva okay tugiye kuzinze cyo nshaka guhonga rero ndumva ni kuguhonga muri ba Calvin guteye uwo mukwa angahe wewe unkoye sava no bon bon birashitse Calvin baserabonye nk'umuntu yakoye Stacy wowe kwestima ko ati nkujya muntu yari ataze nkangahe basi umujya amashusho kuba goya manene ashaka kuba goya nkamyo Alvin nabakeye ko ndonga tuvuge tubazi arazi gitubaze yarazi yabonye ko wewe ahubwo yabonye umujabo waje mugabo arayaza kugenda kwa mugabo basi yambize hasi na gato nyambize ushaka kwiyambiza sawa munterera amavuta ngiye kwiyambiza gore no munsi abafana ba Muhamati oya nyabana yambiza je ndiyambiza sikana no sabizi je ndiyambiza okay sitambize muri make itambize basi yakaburi sasa ndagura kopo tukabura diviser par deux sawa donc mukindi gihe uzogora ngaho sinzora asafu manda yavangatira ndako nacho ashira mu byose ngaruke dusa tretanda usigiye usaka yewe ngaho akayo sigenda no mfana nisigaye duke ko mbone ngo uzonzaniye yiwawe tureko ankunda yes kubure urabona ko Alvin na Stacy bagaragaza buri umengo gusa ikirato cyabaye asira kiri black kiri black frame n'abantu ka abamuse deba yacu twasuye amanyakanu twenza ko nitwo yacu twatwenza twasubiyemo kandi utwaye umugore ugasanga ntavyara uwo bigenza gute andika muri commentaire umugore utwaye n'umugabo usanga umugabo ntavyara uvyara uwo bigenza gute andika muri commentaire ama le reste tuza turabona na chaque wa kane niyo tuza turarikura ideba yacu donc muze mugira ama subscribe kuri TV y'abajama yitwa gutema Neo Cell ya Neo Cell TV turabashimiye cyane kuba marahinduye Benny asigamba rikado kizimvye ibyato ndabizi c'est pas moi de ya bakira tunakizi ici moins de 500,000 asigamba rasha no kuri turabashimiye cyane Neo Cell TV yubahwe mbwana Alvin arabaye mugangiwe je ndabayeho neza n'umugore wanje aramakeya kandi afite inzobe ntirabura nka Stacy ndafise ikibazo ni kibazo ntaguciremo Alvin wewe urafise umugore kandi turakwifurije vuba uzogira ivyimviro byo gutwara umugore wawe urantereranya natwebwe vukumbere tuzoza none Stacy none gute kutarabona umuntu wa Stacy Galvin kubera iki tuzovugana mu yindi debate ikurikira tuzovuga kuri iki Stacy adafise umugabo eske naramubuze ndumushika dade mwiba abandi ashobora kuba yarabuze reka mu buterera ari iwacu ari abajama bashaka abagore urashobora kuvuga nka kurondera akafuma gutwara uko nyene kugira ntumaramare nyene narabuze no ivyo tuzobivugana mu kiganiro kiza donc c'est chaque jeudi mu bimenye iminsi yose jeudi turi kumwe na Stacy yirabura na Benny na jewe comme d'hab ngo twabigiye rero mugire ama subscribe kuri Neo Cell TV turabasabye murako twagarutse ku bwanyu tuje turi champ pas show turi champ kandi champ na nigi sama tuzokora ibintu bitandukanye kuri TV ya Neo Cell TV donc turabatumye muze mugira ama subscribe no kuri kimana yizo ay salade yes ibintu bizara amateka kumure novuga Muhamati yagarutse kumure la vache originale asibe kora na Stacy Dakwina kumwe na Benny yes kumwe na Stacy Dakwina kumure afite cyashikiriza novuga kwa kunzi ba Neo Cell TV byinshi Alvin yabivuze byamashaka kuvuga byinshi yabivuze
gusa ndabasa ko badukurikirana tugiye kuza turabaha ibintu bishasha cyane bitandukanye nabyo twahora tubaha yego ico no basaba gusa kuma badukurikirana yego yes kumbere ni nka conseil ku ruhande rwa Stacy yo tanga vyerekeye debat twagize na Alvin acasubira kandi abibutse kuvyerekeye nuvuga conseil akandi kantu agira kucugira ku conseil akandi kantu nashaka mvuge yuko dufise Seria oui Seria Asti sarimo uyu n'umushikanje nawe yirabura ariko nasitamwa nka murabona ajya ikiwanyu n'ikiwa bigera batada umuntu wiwanyu nawe bari kimuga canke urapfa kumwemera navyibushe kundi ari mushikanje nawe yirabuye jinga bamsaka yobe turamubwira aze kwiyambiza kawe yitwa umuropozi muraja kuri YouTube channel yanje wandike umuropozi canke wandike Alvin Smith comedy uraza kubona umuropozi part 1 2 3 4 5 6 7 7 iriya gisosora 8 welcome kula baseri yacu murakoze yes kumbere Stacy rero igeze batwakode Jean nashitse kuvuga ati zofasha benshi nabajya abantu nako ndavuga kujya kuntu bagenda kuko nashitse kuvuga kujya kuri bana babiri bumvikana uya hari ikintu tutavuze kujya kuntu twavuze ngo twahagariye ko ibintu byose tugeze kubivugana n'abantu babiri atawa gatatu agiyemo ariko kenshi ugasanga umwe niwe agiye kufatira shwa yiwe ndabibasabye cyane Alvin yavuze ibyiwe nanje navuze ibyanje mugire commentaire ngaho muvuge wowe uko bifata nturabe ngo nikora Alvin yavuze gutya canke Stacy yavuze gutya wora ukuntu kwa ubifata uvuge ati Alvin je ndabifata gutya Stacy je ndabifata gutya tuzoguha inyinshi mu kiganiro gikurikira yes kumbere Lavage avant ko wishura none babandi bafata ama decision abajene bakaja gushurashura kugira ngo babwire ivyo bapinka kujya Stacy yavuze ati ngo gupima ubabwiye iki mbe iryashura bafata niyo canke siyo ku ruhande rwanje niyo none umaze kugenda gushurashura none nkagiye ugera byankira umwana byankira muto ngana navya nkiri muto aho urumva je suis sûr et certain yuko mbyara muto n'umukobwa basho wagize niyo n'umukobwa nzotwara azovuga uyu yaravyara kuko nawe uvuga ngo je si vyara ahubwo no gutuka n'abantu bo kwirukako ujya yaratwajinda je ndashobora gutwaza inda 30 dans une semaine inda 30 kubesha 30 nda 30 30 process na yo Tradi princess no nani hezi ndavuga 30 nda donc inda 30 ariko tushira ko 30 yo 30 grossesse ego frame natero urabishobora ati rero kuba waragize novuga iyo objectif yo kujya gupima uri umujene wabona ko ari vyiza ko bikwiriye bon kwigiyeyo oya gusa vyiza urumva ifo ko tukora ibintu byo mu mategeko tugira mariage avaye ko tuvyara mugabo nyine accident yabaye ariko abantu bafata izo decision ko bwabo bwatiro bashigikiraho bien cyenda bashigikira none ndakunda kubesha ati ni vyiza byo bagirega urumva ari kintu abantu batazi sorry gatwaye twajije mugabo rikamvuga iki umuntu iyo musohokanye ifo yuko mupimana dora ziko hari abantu batwaga n'abagabo ugasanga amazigira mariage batazinanye ejo akasha yiruka kavuga ujya sishobora yerereka yo kwica umuntu cyane ukuri kwibara sishobora mushaka ma inkore y'ibya muhungu musubize n'igikoko reka ntiyoraba kubera iki mwagigura mariage utaragira na rimwe ngo hasi murabe yuko mushobora guhuza maniga ari abantu bagoye ari abantu mengo n'ibikoko man ari abantu bashoborana nuko ari umukobwa ashobora kuvuga umuhungu kwera ingeso ziwe sino mushobora kubera iki mwagiye gutwarana utaramenya ingeso ziwe maradukanye twaho nyine aho nyine marike mariage cyane bya bindi ngo umuvyeyi ngo twakurongeye umugore cyane twakurongeye umugabo okay inkwano ngiyo gira mariage ugasanga bakuzaniye umuntu mutamenyeranye mugiye muzu muratangwe kwigana ingeso muratangwe kumenyera rero ari abahungu bari difficile nkuko ari abakobwa bari difficile usanga baguma bahukana kwa mewe babandi usanga akubwira ati ndakubitwa ariko nkagumayo niko bazi kwivuga ati umugabo wande ndamuzi abikora kubera uko ndashaka kwihangana donc ce que je vais dire urabona nk'ubu jewe n'umugore wanje urabona amaze kuzino rimwe twarabanye quelques jours twaramenyiranye umunsi yagira amenye ingeso y'uwundi bon nzogira mariage je sishaka kumenya niki yegiye ashaka kuri 2030 2060 nzogira mariage mugabo ngenda mukunda kandi ndamukunda cyane kubera iki namaze kubona ingeso ziyo niziwanje donc twarakugiye même si twese dufite ama défaut mugabo urabona ko c'est bien kavuga uyu muntu nzikoshobora c'est pas possible rero
genre je vais ndashaka guhanura abantu bose avant yuko mugira mariage cyangwa avant yuko ugira ikintu cyose n'umuntu fait commencer kumenyerana musohokane pendant quelques semaines umenye défaut ziwe quelques ans umenye défaut ziwe umenye nawe umumenye indani kuko niwishinge tugusohokana urumva vya bindi oya maka mariage sanga mariage irageze utamuzi uratanga kwiruka wonye ariko abo maka mariage cyane je vais dire maka mariage genre uratahura nawe ce que je veux dire uratahura muri abantu bakuze urumva tuzovyara maka mariage igeze ushaka dusoga imyaka n'imyaka utanzi ntakuzi ushaka tugeze mu nzu biranse kusiporta uravuze ye uyu muhungu reka umugozi afise araretse reka mukhaba jesi shobora gusiporta arashobora kwica umuntu ugasanga urahukanye donc wenye nurikwe mu buzura ke muhero vuze je ndashaka divorce moi je peux pas supporter je sais pas quoi donc umuhungu uba wamutakarije umwanya nyene waje ko umuntu atagiye mariage imana ntibibaze mwimba mushurashura aho barica donc mugire imana ibamenye mugabo muzinanye déjà donc mumwandanyije ubuzima mu bundi yes kumbera ni conseil la vache original atanze novuga avant yuko wanza kujya kugira ubukwe kugira ngo ntuzuhure n'iki kibazo tuko turavugana yes akubwira yuko wewe mwobanza mukamenyerana ukamenya umuntu indani ntuzushike mu nzu hamungu utangara muze gufata ama decision novuga aza gutuma novuga famille novuga zitangara zikaba dushi mbega abantu ntibari bazi ibyo bagiye musije na la vache original yes ndagushimira cyane la vache original cyane ndabashimiye cyane nongira kandi ndabatumira encore une fois chaque jeudi duhure kuri Niocell TV Niocell TV muratuzi twebwe uku twese abaryohera aba diaspora mwese murabizi ama stesino yirabura sindamwanka ndabisubiyemo c'est ma sœur mais elle peut pas être ma copine jamais dans ma vie dans la vie apana dans ma vie okay yes ko tutasubira rero inshallah ibari bikunze bakubwiye yuko ni chaque jeudi muzura kwa muronka novuga débat ya Muhammad Timi Alvin Smith na Benny hamwe na Stacy Da Queen kumbre muzumenya byinshi novuga Stacy Da Queen muzumenya byinshi novuga kuvyerekeza débat zatugiye kuza turabaha tuzosubira rero inshallah ibari bikunze ko na Benny behind the camera ni R Kenny bye bye